Tegabaho twama tunezerewe turirimba indirimbo z'amashimwe kwetu nyumbani Sayuni niho muri Sayuni kwetu nyumbani Sayuni Sayuni tubana nibana nabera. Muri East Africa barabizi ko umuziki ukomeye wa live uri mu Burundi. Ninde hagea unishikira menye haki ninde hagea unishikira ubundi hagea unishikira ubundi twebwe tumaze gukora zibiri live recording zibiri birazimvye kandi ni vyiza bisaba ubuhinga bwinshi muri ntivyahora bikorwa ni kubw'ubuntu twakijijwe erega turi nyego yiwe yiharije twegereye intebe y'ubuntu atabwoba iburyo kwa data mw'ijuru niyo tuba udukwera sigihushane co kwirabura bavuze ukwera ntibaba bavuze ibara bavuze ukwera bavuze kameremere imwereka imana niko bitukwera. Vyuka TV. Turabaramukije bakunzi ba Vyuka TV, amahoro y'Imana yongera bane namwe aho muri hose. Turabaramukije twongera tubamenyesha ko tubakunda kandi turanezerwa ingene mudukurikirana. Uno munsi n'umunsi mwiza cyane nuko no bivuga usumba indi minsi yose Imana yaduhaye. Umunsi twaronse turi kumwe n'abashitsi beza, abashitsi murabazi n'abastar baramaze kuba abastar mu Burundi dufise barimwo. Rero uno munsi twatewe iteka yo kubagendera kandi batwakiriye tubwirwa ko tunabashimira. Turi kumwe n'abastar b'abaririmbyi mugabo baririmba gospel ngaha mu Burundi no mu mahanga barabazi. Ego baraza kwivuga, reka duhere kuri hariya umushinga ntaye canke umusore abanza turamukiriza abakunzi ba Vyuka TV, hama tubandanye n'abandi tubivuge kugira ngo dutangure ikiganiro. Ndaramukije bariko baradukurikirana bose, ndaramukije n'abakunzi b'ino TV Vyuka TV. Nitwagire igira ubuntu ndi umwe mu barongozi ba Pendo Sound. Okay. Ndaramukije wese ariko aradukurikirana. Okay. Nanje ndabaramukije. Nitwa Uwizeye Gareka. Handi umwe wagize Okay, merci. ndabaramukije cyane. Nanje nitwa Nijikanda Flavia Ornella. Handi umwe wagize Pendo Sound. Okay, murakoze cyane. Mwamaze kumva amazina yabo. Umwe wese bagiye barivuga amazina. Pendo Sound murayizi mu Burundi. Mbega Pendo Sound ni iki? Pendo Sound urana kuno musi ariyo turi kumwe. Urashobora kuba ufise ibibazo byinshi. Pendo Sound ni iki? Bimeze gute? Baririmba bimeze gute? Ego baririmba gospel mugabo turakene kumenya byinshi cyane vyimbitse kuri bo. No musi Imana ko yabaduhaye turakene kumenya byinshi kuri bo kugira ngo dufashanye muri kwagura impano nkuko musanzwe mubizi. Hama rero ngo mpere mu kibazo ca mbere nkuko mwagiye murabivuga umuyobozi wa Pendo Sound ni wewe nimba ntakekeranye. Ego nkuko namaze kuvyikeka. Bo Imana ishimwe ko turi kumwe bica vyoroha. Hanini nza kubaza wewe kugira ngo utwishure hama hari aho muza kunganirana. Ikibazo ca mbere mfise wewe nk'umuyobozi wa Pendo Sound kubera ikiryo zina hari abantu bahora bagitiranya bakavuga ngo hari abavuga ko mwitwa Upendo mugabo burya naje ndabimenye vuba ko ari Ipendo. Rero nagumye nibaza Ipendo gute kubera ikari Ipendo canke nurundi rurimi rw'ikirundi canke nurundi rurimi rw'urunyamahanga tutazi. Ipendo rusigura iki ni giki n'ururimi nyabaki? Aho hanini niho nshaka kumenya. Hama kuri ico kibazo mwarimo mbajije ca izina ryacu ntabwo ari izina twataziriye uno mugu ni ikintu caje ku mutima wacu
tutokwinjira muri byinshi cyane ariko ico bisigura ipendo ni nagakoresho bakoresha mu byumba by'amasengesho. Okay. Ni kajya nyene baragakoresha. Ipendo nyene kujya mu masengesho kamwe bavuza nkuko. Okay. Agaceka. Donc ni kajya nyene niko mwaciye mwita umugwi wanyu. Yego. None kubera iki mwawise ikikoresho atari hari abantu batumva ngo ni badogers abandi tukumva ngo nababoyi abandi tukumva ngo na abahizi mwe kubera iki mwisi izina ry'igikoresho kandi tutamenyereye kameme kumva mu mazina abantu biyita naho nyene urumva bihari banganye naho harakabanga nyene urumva nyene okay birumvikana hama hamwe n'ivyo ipendo none yatanguye ryari nk'umugwi mwe mwatanguye ryari ko hari abantu bo baheruka kubabona ubu muri no misi ubundi ugasanga atanguye kubamenya mu mwaka uheze mwebwe nk'umugwi mwatanguye ryari. Okay. Na mwebwe murashobora kwishura nta kibazo. Jeje Pendo twatanguye 2021. Hanyuma niho umugwi watangura kuja ku mugaragaro canke ni watangura gukorana? Twatanguye gukorana 2020. Utangura gukora ibijanye n'indirimbo 2020. Okay, mutangura nizehe ntambamye mwatanguranye kumengo biragoye? Bo urumva intambamye ziba nyinshi ikintu cambere kiba iyo ufise umamagaro w'Imana. Niwe wenyene ubu utahura. Niwe wenyene ubyumva. Ni nko umuntu ashobora kuraba ati none burya abantu bashinze iyi televiziyo bari kubura ibindi bakora. Mugabo urumva wowe ni ubuzi ico wavuganye n'Imana niyo ufise. Kudatahurwa nico cabaye cambere. Kudatahurwa umuntu wese ajemwe bakamubwira ati ivyo bintu bikugiyemo bihebe bireke tutareka tukushire muri ibi bindi tunaguhe n'amafaranga bikore ni ibintu bizomara igihe gito bigaca bifite ngana ntaho bizogera izindi ntambamye urumva kugwanywa nyene kubera batagutahura n'ikindi naco urumva n'uburyo ufise iyerekwa rinini mu gukara uburyo bikeneye karume ngo nabihebe ndibuka yuko hari umuntu umwe twatanguranye turavugana n'ibintu tugiye gukora yumva ni ibintu by'amamiliyoni menshi yateye asezera ibi bintu ntabyo nzoshobora nta n'ibyo nzovamwo ibi ntabyo nojamwo ibi ndazi n'amajambo gusa ntabyo tuzokora ati amahera azova he aho nyene yateye asezera kweri ni kuvuga uburyo buraba intambamye cyane mugitangura cyane vraiment none ukiri ngaho muri mwebwe murubatse mwese canke mwese murabajene nakabazo numvise nobaze mwese murabajene. Okay, mwese murakora ko wumva mwatanguye ikibazo c'uburyo ari kibazo canke mwari mufise abandi bantu bace babashigikira kuzotangura kuza barabafasha? Ayo umuntu wambaye gushigikira n'umwami kweri n'umwami kubera bon ni nka kwa kundi Abraham ariko araduga Isaka yaramubajije cyane papa ko dufise inkwi nimba ari n'ikibiriti tukaba tugifise Roma ati none ikimazi ico naco kirihe ko ntakibona atuhora hari bumenye iyo kiva mu Cyongereza babivuga neza ngo God will provide. So rero Imana yara providinze bamumva tukatwe amafaranga yose dukoresha twebwe yose ava muri ipendo ibice 98 kwijana ibice bibiri n'amafaranga tutaba twiteze ugasanga araje kubavuye hanze yacu mugabe ibice 98 kwijana ava muri ipendo. Rero Imana igenda irahezagira twebwe nyene ndiko ndavuga mu ntango urumva ko mutaribwa no byita kwandika izina ko ubu muramaze kugira izina mu Burundi abantu benshi nabo mutazi barabazi. Ndiko ndavuga rero mu ntango ko nk'ubu maze kuba mumenyekana ivyanyu tubona ko bisa neza hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe ukimbwira ko mukeneye gusohora video
tora 1 million tora 2 million kubera bamaze kubona ivyo mumaze gukora uwo muntu twe ntawe turabona ni murabona ubu oya twe nawe uwo muntu n'ukuri nareke kuguma ahubwo je narifise ikibazo cyo mu ntango ingene mwatanguye mutaramenyekana mu ntango nivyo nyene karasigura twari twiteze umwami nta kindi twari abanyeshuri kuvuga ngo turaronsa amafaranga yo gukora iryo yerekwa rinini cari ikintu vy'amakigo nico gituma mugabo nk'ubu nawe naho batarazana amamiliyoni birafuma muraja mu mahiganwa muramaze kuja mu Buganda indirimbo maze gusohora vraiment kameme kuri YouTube urana ko amadolari aramaze kwinjira nawe reka ntudukwegere narinjira gusa nyene twe tuvuga tuti nta kiturutira kino gikorwa turashobora meme no kugurisha ivyo dufise tukakora video tushobora no kugurisha nimba ari telefone dushobora kubura umuriyoni kandi ufite iPhone hagati muri twebwe muca muri abati twiyaranje tuyaranje kandi mugabo ico dushima Imana nuko vyama bigenda neza Ipendo rero ikintu kimwe mu bintu batwagiriza ko dufite amafaranga menshi cyane n'ubundi je naje ndababona n'undi ko ndabaraba mbona ni uco ubona nyene ko umwami ari umwizigi umwami ari umwizigi ego vraiment akakantu niko ubu ni wajeje amafaranga umu boss wa Pendo ubu ni wajeje amafaranga hari igihe tumubwira ati burya rero uyu mwaka tuzokoresha miliyoni 50 ati none ufise nkangahe ashati nimba ari menshi ati ntihabuzemwe na 2 biriyo mu kigega mugabo ikintu Imana nyene irafise uko ikora vraiment hari ibintu usanga utonasigura mugabo dukiri ngaho nta manager basi mufise muri aronka kujya ko abandi usanga bafise aba manager babo babafasha ibintu aba sponsor babafasha ibintu by'uburyo mwe kuvaho mugereye ku ntambwe mugeze ko ntimuraronka umuntu nk'uyo aza kuvuga ati jewe kameme muzoze murambaza basi nzoza ndaterera ibi bintu vyo mu Burundi rero si ibintu bitahurwa twebwe no kuri turamaze kuronka abantu benshi baza kuvuga ati twe tubafasha urumva jewe ti ebana ndi tayari hano yigeze kuza tubwira ati murafise ikigega tayo bana ari muri kuza bara shaka mugihebe tubikigega cyane ni jewe mugabo hari igihe abantu babirabira hanze mugabo atazi ngene bizimvye yaza kumva devi bitahe irimwo agaca yiruka ngo mundendera gatoya nyene ukabona ko atabirimwo ntabitahura gacumureka ikindi naco Imana ikunda kudukorera nuko tuba dufise nk'ibintu bigugwa menshi canke bikorwa kuri menshi tugaha turonka nk'abantu dushobora gukorana bakabiduha kuri make ico ni ikintu novuga ko ngi muraronka abantu baca babagabanya kuko nabavuga ati ikintu ca menshi mukeneye tugasanga turakoze ibintu vy'imiliyoni nka 200 tubikoze ku miliyoni 3 5 urumva gabisanga rero naho twenda turabonera Imana sino suko uko biba bikwiriye ari byo turiha nyene naho nyene Imana tugirira neza gutyo pour le moment turafise aba manager mugabo aba manager si babandi b'amafaranga ni bamwe baba organisation abari just kuorganiza ko umuguni munini urimo ibintu byinshi gupanga imyanya gupanga calendrier kwibutsa ibikenewe umbwa ati turafise interview bakavugana n'abagomba bayidukoreshe badutumiye abari ivyo mugabo sponsors nta musponsor n'umwe turaronka ngatwizera yuko uko tubandanye sivyo dushira imbere ntazobura Imana ikora ku mutima gasaka turaremeye ko dukorana turasinya ama contrat komisi kuko indirimbo zo twa dufise ziracari nyinshi zitarasohoka turageza no hagati kuziba none hagati yaho tukiri ngaho kubera iki urana kuvuze yuko bigoye ibintu bijanye n'uburyo n'ibindi
kubera iki mwebwe mutari yumvira kuja kuririmba ivyo mpora numva ngo profile ngo vyo biroroshe birariha birariha kuko urumva abarundi bo bavyumva n'ingoga bagatangura kubahamagara mu makonseri y'amahera kuko mu Burundi urazi konseri ya gospel ni bake bemera kuriha amahera n'umaze kugera kuri urwo rwego urumva n'ubuntu abagiriwe twebwe ivyo tumenyereye ntiharagera ko gospel usanga barihisha amahera cyane kubera kimwe mutari yumvira basi kuja muri profile niyo mpano yanyu mwishire muri profile nirihe tandukaniro rihari rituma muguma mwumva mwoguma muri gospel ngira umwe wese ari munyishure kurumva kugenda nta wose rero aho umwe wese yishure ego je ako kabazo ndagafise rero urumva duhere kuri umwe ego jewe kuri jewe nuko ntivyokunda ko nja muri profane kubera hari nk'ubu nka chef urabona ashaka kuzikijama c'ikintu kiri hanze kivuga ati jewe amahera ndayafise ja muri profile kugira nzoze ndagaruza amahera ndaguha peut-être abo bantu batinya kwa ba sponsor banyu kubera babona amahera ya gospel ntinjira ubunyene ni ibintu byo kurindiriza none wo kwemera oya ntivyokunda hajya kubera kiretse no kuja muri profane ama proposition bari menshi hari abari menshi mugo ukabona yuko ikintu mu buzima ikintu nabonye coroshe ni igihe wamaze kumenya ico wavukiye urumva ukamenya ati kirakenewe twebwe ibintu turimo twama tuvuga ati no kubipfira twobipfira kuko turabirarira inzara turabiruhira turabigwariramwo turagira iki ipendo turakorasa cyane biraboneka ko mukora turakora cyane mbona muvyibusha turaraba urumva turakora cyane dukoresha uburyo bwinshi twese tuba tuvuga ati ebana ijambo ry'Imana rivuga ngo yaducunguye yadupfiriye kugira ngo ntitube tukibaho tucinezereza ngo ariko tubaho tunezereza uwadupfiriye so rero naho vraiment je n'umuvuga ati jewe wonshaka kumfasha azomfashiriza muri Pendo ubuzima bwanje ntibukiri ubwiwanje nzoguma muri gospel yego vraiment sinzigera sinibaza tunaenda sasa kwa mabuja tubwire we nawe bimeze gute wewe urabona murasa na moni ya frere nkubakurondeye mwikorera agakava canke mukore umuti wowe ntiwojayo oya sinojayo nkuko umurongozi wacu arabivuga burya iyo imihamagaro itandukanye burya umuntu mugabo ico yavukiye ni kugira abeho kubw'abantu ijambo ry'Imana rivuga yuko ushaka kuba mukuru kuri abantu ngami profile umva ko abashaka w'inyungu ziwe zigaragara twebwe igitandukanye nuko dushaka ko umwami ariwe aca muri twe bwiragaragara umva ko mwe naho mwo mutoronka inyungu yayo mahera musohora nibiki mwe nta kibazo none inyungu vraiment ntimwampakane ko mutararonka amadolari inyungu twe duhabwa amafaranga mwesi ibintu vy'amahera hari n'ivyishi iyo nyungu irakenewe kumenyekana amafaranga arimwe twese sico gikuru tuba dushaka ariko ico dushaka ni kuzana umuntu wese kugakiza kugira ngo abeho ubuzima bwo guhimbaza Imana no kutazira urumva ko bitandukanye cyane n'ayo mafaranga we nawe gute we nejo uzoca wigira we nejo uzokwigira hari ijambo muravye ry'ubwa mbere ducunga umuryango ntitube ari twebwe tucinezereza tunezereza ducunguwe rero jewe do ma part mfise mu mutwe ati kurya ntohinduka umuhungu niko utazohindura uzoguma muri gospel rero urumva haciye akarongo sinzi umuntu yarambwiye ko muri gospel atanyungu ziri niko bakunda kubivuga abo tumaze gukorana ibiganiro ngo nugukora gusa ukorera Imana nta mahera ntaki Imana rero nabonye
Imana ngene ihemba ntiguha amahera iguha umugisha hama kandi umugisha w'Imana uratungisha twebwe ntiduha amahera muri ubwo buryo niki umugisha s'amahera uyu mugisha s'amafaranga wibuke igihe Yakobo yagomba atahe igihe Yakobo yavuga ati mpumugisha se wiwe yarafise ingamiya yarafise intama yarafise ibiki byose ntiyigeze bimusaba ntiyamusavye amatungo yamubwiye ati mpezagira gusa ni kuvuga uwo muhezagira umaze kuza mu buzima bwawe gukora kose ushobora no kudandaza utuntu dukeya gusa twaca tuvamo ibindi bintu Imana ibizirega ko ukeneye gukora clip Imana nico abantu boshira mu mutwe Imana n'umwizigirwa iyo uri kurakora ivyayo nayo ibizi iramenya ngene ubaho twe ntidushonje n'ukuri hamwe twovuga ngo turashonje nta urabona tuko turasabira twe duvuze ati turasohotse ipendo tunakura franga murayajyanye n'imezi gacavuka wewe tubandanye nawe we nawe gute misanze nyene ipendo dufise ingene twarezwe kana n'abavyeyi cyangwa iki naho nubwo nabo bafise ko barakora mugabo ndavuga nta ipendo ko urumva uko turiko turaregwa muri ipendo biragira ingaruka mu buzima bw'umuntu wese muri twebwe rero dukura twigishwa gukunda umwanya ikindi kintu cose urumva si n'ibintu vyema turinda kwiyumvira ngo eske ngo haje ibintu twahisemo haje mu gihe batubwira ngo twarimowe tugwa mu bwami bw'umuco twimurirwa mu bwami bw'umuco kugira ngo mu bwami bw'umuco tububemwo tutacinezereza ariko tunezereza uwo yatwimuye si ibintu turinda kwiyumvira amaproposition n'ubaraza ngabo ni juste kumenya ico bavukiye nkuko yakiguze muri ukamenya impamvu uriho ukamenya ico baremewe gukora hanyuma nta munezero usumbuye nk'ubu murumva mwe ko muri satisfait mwibereye muri gospel munezero wacu ko tubona ko muri ko murakora karamamara hose biciye mu twe hanyuma byuko naho umugisha n'Imana turawufise kandi nta muntu akorera umwami akena cyangwa agiriki hari ijambo mwagumye mugarukana rivuga ngo no kugira ngo abantu bamenye Kristo hari ibindi bintu abantu bagifise mu mitwe sinzi ko no vyita ubunye sinzi ngene no vyita kera hari indirimbo abantu baririmba hari indirimbo abantu baririmba usanga zivuga ngo ugasanga indirimbo zivuga ibintu vy'ivyaha ngo garuka kuri Yesu ibintu nk'ivyo urumva mwebwe mugabo baririmbye biki gihe umuntu ariko arumviriza nka mwebwe amagroupe muri ko muramenyekana muri no misa rimba gospel umuntu ariko arumviriza uzawumva muguma mugarukana vya bindi urukundo Imana ni nziza ni ukaguma wumva nyene za message zirashusha nizo nanaka yasohoye none mwebwe mbega hoba hari itandukano z'indirimbo za kera baririmbyi baririmba gospel baririmba canke ni ikihe kintu catumye muhindura canke kubera iki mwebwe mutavuga yuko mwohamagara abantu kuri Yesu muce muhamagara muririmba vya bindi nyene vyo guhamagara abantu kuri Yesu kubera ko atari vyo muririmba eske muri uko gutazira abantu baca baza kuri Yesu okay reka genda kubwire musumwe narigize guca muri quartier aho ivuga igiswahili ngaye Bujumbura nyene walikuwa wanaimba hii nyimbo inasema inasema hivi Wambie wanadamu dunia imepita, wambie wanadamu wamgeukie Mwokozi. Ako yego. Hama rero abantu bariko baririmba zari imborerwa. Hari ahantu ku mborerwa, hari imborerwa hariho n'abamaraya. Bariko barayitamba. Vyaryoshe. Ati urumvisha ibintu bivuga. Irikibwira navuga basi yo haba ruguru navuga singira ntibataho ivyikyo byako baravuga ntibataho ururimi kamere ugiye gihindura abantu samajambo yo barabwirwa ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ubutumwa bwiza muri Romains 1:16 havuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni n'ubushobozi buzanira umuntu wese ukwizera agakiza urumva
n'ubushobozi apa yuko ari amajambo n'ubushobozi muri iyo haratekeyemwo ubwo bushobozi bwo kubwira umuntu ikintu hama kikamubwira ibirengeye ibyo ariko arumva kama kandi nkemu yera ngo azokwemeza abisi icaha si twebwe ubutumwa bwiza rero n'ubushobozi buzanira umuntu wese akakiza nibwo ikintu cyo nyene kizanira umuntu gukizwa n'ubutumwa bwiza urumva hama hari ikindi naco ngo hari indi verse ivuga muri Romains 10:17 ivuga ngo bazomenya gute ngo bazokwizera gute batabwiwe urumva donc gute bazizera kandi batigeze babwirwa ngo kandi ngo hama bazizera gute batabwiwe iki ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo. Rero ubutumwa bwiza uvuga ko ari iki? Ubutumwa bwiza buvuga Yesu Kristo, ntibuvuga kuririmba Yesu Kristo. Kandi ababwira ikintu kimwe. Mu byerekeye ubutumwa bwiza nta muntu arimo. Ni ibintu vyakoretse tutaraza. Kubija mu Imana bavuga ngo yadukunze tukira abanyabyaha. Ivyo yakoze ntiyabikoze hari ico turinze gukora. Yabikoze kubera dukunda. Ngo kuri uko Imana yakunze bari mwiza. Rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Ngo umwizera wese ntazafero. Nagomba ndabwire ko kuririmba tubwira abantu ingene bakwiye kwambara. Si igikorwa cacu. Ntidushobora kwita mu bitatu raba twebwe. Ivyo mwe ntibibaraba. Oya, ivyo si igikorwa cacu. Kuko nkuko kunze kubivuga Imana iza kuba ifitaniye ikibazo n'ingene abantu bambaye. Ntiyari kurungika Yesu ngo apfe kujya kose. Ntiyari kurungika abamarayika bakaba batayera. Uje gushona ngufi akakwambia tu nico gituma mwe mukorana clip mwiyambara ipantaro atakibazo. Ivyo je simba aho bihuriye n'ibyo. Mwe nk'ivyo numva ko ivyo kuko kera muri iyo misi heze abantu wasanga umuririmbyi kibujijwe ko aja kuririmba yambaye ipantaro. Cari ikintu umengo kibujijwe kuyisiga ibintu byo kuba wasutse urumva mwebwe nk'ivyo kuri mwebwe muvuga ati ivyo mbere tuko turavuga ntari byo bihuriye n'ubutumwa bwiza. Ivyo tuko turavuga ni nk'ibyago bisanzwe n'ibindi bintu tuko turavuga. Iyo ni ndero runtu urumva kuko uri kuravuga ubutumwa bwiza bw'ingene abantu bo kwambara Imana iciye kurungika muri Amazon ni shamba ririmo abantu batambara batazi n'ivyo vy'impuzo ucubabwira Yesu guze ucubabwira Yesu yaje kubambika. Wewe rero uvuga ati izi ndirimbo twe turirimba ubu mbere nizo rero butumwa bwiza. Ubu nibwo butumwa bwiza. Nibwo butumwa bwiza. Nushamve. None umuntu atarakizwa abumvise aca yumva ko nawe yokizwa. Rega siri imwe cyangwa kabiri. Ivyo bitaba twarabihevye. Twarabihevye kuko je ndibuka kera urabona ijya myaka ntabashushe n'uduki n'ibiki je sinigeze nca mu bisazi mugabo naranka gukwitwa umukozi w'Imana kubera nabona menga ibintu bambara ngene basa ati no babantu b'ibikoti bimeze ukuntu nambara ikoti ingana uku ipantaro ingana bayita ipantaro ni surprise ukumva umengo ntibitse handa icumika mu mashesheti aho rero shesheti garukiriye wewe umva wapi rero ivyo no kwiturira nabireke nta naho bihuriye sinzi ngira ndabaje kubera abantu benshi mura numva babikomanta ko atabarinzi bubu ntibagikijijwe baguma bavuga vya bindi nyene bajya nyene turafise uburero bwinshi bw'abantu bavuga bijya iyo groupe ya citerana inda yose ntumbwiye regura bizi nawe ndazi ko birazwi baririmba izo nyene mugabo nyene batisukisha bikwiza ugasanga umuntu yambaye ijipo nuko ngo usambanye bwiwe bungana niyo jipo nyene rivyo rero ivyo abantu barakwiye gutahura rero ko atanaho bihuriye none hariho umuntu ari born again ayavutse bwa kabiri ataba mu Burundi ivyo bisa n'ivy'imico y'ikirundi kwigenza neza kubera igihugu urimo ni vyiza urumva umugabo naho bihuriye n'ubutumwa bwiza kuko Imana si Imana y'abarundi Imana si umurundi Imana kandi si umukizwa
Imana si umupantekote. Imana si hama mwijuru yavuze ati ukuri kinza yakunze bari mwisi niko gwatumye. Tanga umwana ngo umwizera wese. Hazata mwijuru nta quartier y'abapantekote canke abakatolika canke abakizobiri. Hazoba hari abizera gusa. Urumva ntizoba hari yo ngo abambara amapantaro rero ngo aha. Ngo batanyoye inzega ngo aha. Abatasuka. Ngo batasuka ngo aha. Ivyo ni ibintu satani ariko ari byo gusamaza. Urumva byo gusamaza kandi umunsi umwe bamwe bazokubitwa n'inkoni kubera ivyo baguma bigisha babesha abantu babatesha umwanya. None uri umukozi w'Imana. Imana kubera ubonye abantu baje bambaye amajipo magufi ciro nka message. Ngo uri muhira Imana yavuganye iki nawe. Yazanye vyavre umvise ijwi Imana ikubwira ngo bigishe vy'amajipo. Nigeze kuja gusengera ahantu numva umuntu azanye tebe. Ngo haleluya. Ngo no munsi ngo bwira mugenza ngo barakugandukako. Oya reka. Ngo tugiye kukugandukako. Karabaye. Ibara riraguye. Abantu barapfuwe. Tikiriyo kiratangwa. Ataho. Ha mu nyuma ngo temerero y'uno munsi ngo kwambara tukikwiza. Iyo n'ubutumwa bwiza cyangwa urumuremesha kiya iyo nindero genda ubwire wicarika abana bo muhira babwire bana rega ishengero ryararengeye kubera abavyeyi batabikora petete ngira bakora afashe imiryango bariko barafashe imiryango genda ubwire abana muhira babwire ati mu Burundi pana mu abakizwa abantu bakijijwe mu Burundi vuga ati mu Burundi twambara uko turi kwiza voilà aho kweri nka urabona nk'umuntu hariho nk'igihugu cyo muri Azi. Abamara yabaho bambara imvutano. Bambara imvutano. Magabi no tuzisohokamwe mu rubanza. Ahubwo rero utayambaye. Rero ucivuga ubutumwa ngo ngumve ngwambara iniro ngwambara iki ngo none gashaho uzoca ugenda muri ico gihugu ruzamba uzobona gusifura. Ivyo birumvikana barakwiye gutahura itandukaniro ry'ubutumwa bwiza hamwe n'imico. Ego niko numva niko no bivuga. Duheraheza mwebwe nka Pendo Sound. Murafise amavision, murafise yerekwa muri ko mukorerako. Hamwe n'iryo yerekwa. Narigeze kubona hariho iyindi timu mwakoranye indirimbo. Mbega mwisunga iki kugira ngo mukorane indirimbo n'abandi? Mwisunga iki nibihe bikenerwa kuri uwo muntu canke biva kuki kugira ngo mwemere gukorana indirimbo n'abandi? Hashobora kuba hari umuntu afite ikibazo nk'ico abakunda avuga ati jewe nkoranye na Pendo noryoherwa. Mwebwe bigenda gute? Nuwari we wese yobitura bimeze gute? Bo nuwari we wese twe twitura. Kiretse ko twe tutokwitura petete wari we wese kubera tukitura umwemera namwe mushaka aba grand sico twe dufata ico mwemera yadushize ku ico mwami yadushize ku mutima muga twebwe wari we wese katwe nta mafaranga dusaba dushaka tubikubwiza nta n'amafaranga musaba collab ni gufashanya bijyanye no gumufashije mamufashanye nta kindi kintu mwisunga kuri uwo muntu kugira ngo mwemere gukorana nawe kuba yabidusabye gusa hama gusaba hariho utuntu dukeya dukorerako twebwe aririmba ibintu vyo kujagara niki mwe ntaco bibatwaye apana twetse turaba message agomba ririmbe ivyo buryo bwo gukora muri ico gikorwa hama urumva bari projet wiwe ni wabiriha n'ibyo mugabo turashobora no kumufasha twabivuganye biravana bashaka kuzana indimo tukayikunda tukumva twugufasha ahubwo mugabo urumva byose biravana hama twebwe tushe tumusaba gusa tumusaba tuti tuje muri studio nziza kuri excellence niyo tugira ko twebwe tuje muri studio nziza hama niyo video ntukorane video nziza twebwe tuba twaramaze gukorana n'abantu benshi rero nivyo bananira akavuga ati je nshaka gusohora audio gusa twe natwe ma principe yacu nta ndimbo yacu dusohora nivyo nashaka ko muca muvuga mukenera video tukenera ko isohoka isa neza nta bindi sino wari we wese mu mwakira tuko turakora ugateka uwo muciri tukarya mukumva ko mwiriwe murajya tukirirwa neza tanzara mwagize bo manager nyene bo ivyo si tegeko vyovyo
turashobora no kuvyigirira twe nta mategeko turabizi twe twaciye kure natwe turabizi yuko ugitangura babigoye turashobora kugufasha haba hari harumva aba manager bafite ibyo bajejwe bazi hari abajeje ibyo kwingene dufungura turi mu kazi donc ivyo hari ibyo twimenya twe ntazogira umuntu azokwitinya kutwegera mu gihe wumva naho yo bari wa muntu azana zatememwe mutaririmba nka zirya twariko turavuga twofasha za kiyato zibiki hari umuramba Mungu ari nawe Musa ivyo nk'ivyo ntavyo mwokorana niyo wumva itaryoshe kibi nibaza yuko tumubaza ati none wewe washatse kuvuga iki menga hari n'ibiki uri kuravuga iri tubona gose twigize uko tugafashanya nibaza ko Okay, merci beaucoup. Ikindi naco ngomba kumera turiko turasozera ikiganiro. Mwebwe nk'ubu mwisunze igihe murimwo mugezemo. Iterambere ry'umuziki wa gospel mu Burundi mwe mubona gute? Biko biratera imbere cyane. Mu Burundi biko biratera imbere. Nama ndaba nimba hari ibintu bigoye mu Burundi kandi bitahora bihari ibintu bya live recording. Mugabo umengo barayitanguye ni benshi bakora batanguye kuguma bayikora twebwe ubwacu tumaze gukora zibiri live recording zibiri birazimvye kandi ni vyiza bisaba ubuhinga bwinshi mu Burundi ntivyahora bikorwa mu bihugu bibanyi ubona babikora neza canke baracari mu ntango oya nuko babikora neza hasigaye hari abahinga mu kuvuza ivyo muri ubwo buryo hari hasigaye hari aba directors babigira neza donc umuririmbyi ukabona yashizemo miliyoni 10 muri live recording antuka ko biratera imbere cyane mu Burundi hari ikintu cyo kiraba DC days antuka none biva kuki mbe we wabwiye ko mumaze gukora ama live recording abiri biva kuki kugira ngo umuntu yumvire gukora izi bene izonye muba mwagiye hana hariya bitaniye niyo live recording nubuhe buryohe burimwo bundi canke bigabanya dépense oya ahubwo birazigwiza none ni igiki gituma mukora ayo marayi bon bijya byo kuja hatandukanye bivana n'imidiyo hari imidiyo uvuga ati umudiho uratambika kugira aguma za kumviriza ivyo naririmbye abitahure bisaba kwaza ayitambe mugabo aguma za kubona bisa neza urumva hama live recording nayo iri cyane dushira ibintu vy'imwemo tuba dushaka tuba sharing kujya kuntu twari tumeze tumanitse amaboko twari tumeze muri bya busabane na mwemera mu mwanya wo guhimbaza donc tuba sharing babone apana bya bintu wagiye kwigirisha muri studio cyangwa clip bibari biri ni live ukuhimbaza uri mu cyumba cyawe nibyo uza kugirira hajya uvuga mu ncamake bivana niyo ndirimbo ngomba gukora niho rero ubona ati birajanye na live cyangwa ibijanye yego wow ni vyiza cyane hama muri ko muraraba abandi baririmbye mu yandi mahanga ni ikihe kintu mubona mwebwe mutaniyeko canke nta kindi hari ukuntu abantu bavuga yuko mu Burundi abantu bataramenya kuririmba ibintu vyatira abantu donc ndavuga kwandika indirimbo ziri mu makaye y'abantu urabe naho usengera wewe indirimbo z'abantu baririmba basengeraho zisohotse zose ikindi naco urumva amashengero menshi nko mu ico gihugu kibanye cyo nyine cyaho haruguru amashengero menshi aragira live recording every Sunday every Sunday baragira live recording none wumva gute ntiwumva yuko bica biza ahantu indirimbo zabo ziguma zisohoka ziguma zisohoka utu video uje usanga rero mu Burundi twari guposting iyo muri live center canke muri fekabu canke twado posting iyo mu Rwanda kubera baragize live recording baguma badusohora twinshi sino nta kintu baturusha nta kuko umwe wese ahabwa message wovuga ati nivyo byo kwandika twe ntavyo badusumba turandika neza muri East Africa barabizi ku muziki ukomeye wa live uri mu Burundi ngena mu Rwanda bariko baravuza meme Israel mbonye harimo abarundi bangahe numva ko harimo abarundi harimo bashika bangahe basse batterie piano rumba scene bashika bane abona abarundi genda muri Kenya abarundi gusa
genda Tanzania abarundi Uganda ho urumva nta n'umuziki uriyo cyane bakora ibicano byo muri studio niko naho nyine abarundi bariyo no kuvuga ikintu badusumbya ni bwa buryo bwo kuguma dusohora umupianiste wese akomeye ngaha mu Burundi atangwe gukomera akaba wa mbere acagenda kubera iki none ivyo biva ku kubera n'abaririmbyi maze iminsi ndababona ahubwo mwebwe vuba ndababura namwe hariho umuririmbyi ryari yaratanguye kuza mbere ntiyari bwashike kure nza numva nawe ngo yaragiye ngo ari muri Kenya numva hagize uwuza wese umenga aratanguye gukora ibintu abantu bashima baca bagenda kubera iki amashengero hariya ntabafata gusa nk'abariko baraseva mu ishengero abafata nk'abahinga urumva na muhinga ni nka kujya ko umuntu engineer w'inyubako avuga ati nimba ari karateranya amanote n'ibiki ibi binakwiye kubihembegwa ukuntu ubwenge mva ni n'ubuhinga mva bwenge ni ngabire y'Imana yamuhaye we rero uvuga ati bava mu Burundi kubera baba batafashwe neza mu mashengero niho babasponsorita mu gihugu ama companies n'ibiki none by'ukuri ngaha harabuze company yo zigakorana na Pendo mu minota yahora yinjiza miliyoni 2 kibazo rero muca mutuzimba aho yareka urumva aho yaye natwe turaraba ati bishoboka nibi ntitubahombeshe ntimuduhombeshe sibyo ugasanga yahora yinjiza miliyoni 2 mu kwezi ugasanga akoranye n'umuririmbyi yo kwinjiza 5 kuko umufana wacu twe tugume tuvuga ati kibazo ni ya gospel itinjiza amahera ibirinjiza kuri marketing irega simaka ngo byinjirire mu muziki iyo marketing ariko arakugirira irikira kugirira izina rinini nikwe ko usanga abantu bari koranywa koka bari ntirava ni kwera everywhere aho uca hose uri korara umupira umuyibona udushaka kuraba video bagafungura ikintu nk'inkoko canke cyo uyikumbura kuja kuyigura marketing ibuje bayigirira ibya muntu ariko aradandaza inkoko urumva donc hama igihugu cicaye kikavuga ati dukorane na Meji bavuga ati sinini bakorana yandi baguma babona kuvuga mwe mubura abantu babiyumvira ko mugaca mubona ati reka twigire hana kandi ho mbona bariko baratwiyumvira mu Burundi ntibaratahura gukorana n'abaririmbyi mbenyene ko mutagumye hariya mwari mwagiye nakubwiye ko intumbero mwari mugiye gukora indirimbo gusa canke bari babatumye ko nabonye n'amabanga urumva tuba dufite intumbero twebwe turamaze kiretse naho twe turamaze hariho muri twebwe bava ngaha bakava mu bihugu vya Aziya vyahe bakagaruka bari mu bindi by'ubuzima busanzwe kuri akavuga ati je numva igihe canje kimpamagara kuba mu Burundi ndiko nkorera mu Burundi ntandije mwe rero tubitege ko tuzogumana none aho tuja twinga Pendo ntimuzogenda mu mahanga umwami arashobora kuvuga ati abantu narungitse mu Burundi ndabona yuko benga abarundi ni ntashima ati reka ndabimure ngumva ibintu birakomeye ati reka ndabimure ntibamenye ko bagende atwe imami abugenda turagoye hatana umuririmbyi tugumana rero umwami avuze ko birakwiye guhinduka nyene abantu bagahindura ivyiyumviro ababirimbyi n'abamuziki bakoreramo ko birababaje nyene kubona umumuziki yatonze canke umuririmbyi mugabo rero ukiri ngaho mwe muri ko mukorera Imana murabizi none ivyo navyo biragaruka bikaba ikibazo gushigikira umuhinga si bibi gushigikira umuhinga si bibi kuko aba yamaze indwi yose ariko arategura ajya amanote wumva dimanche ariko byahanje ariko agira iki bari bakwiye gushigikirwa kugira babibandanye naho bito byo guhemba bagashigikirwa hamwe we making ashwata abamiziki ntibaza kurara ubusa kuko araye ubusa bakamubwira ati urabona muri Kenya uvugije ingoma ati pum atawe nyene uzowinjije ayo uza kurara azobagiye kandi siwe kandi abantu ntitutahura kumwe ntitwizera kumwe adakomeye araragije joro nyene kandi siwe kandi yumva yarashaka kuguma mu Burundi afashe gabikanga voilà ivyo birumvikana reka tubashimire cyane abakunzi bacu bariko baradukurikirana abakunzi ba Pendo Sound abakunzi ba Zuka TV turabashimiye kandi mwamaze kumva n'ibisabo n'ibintu byo gufasha mu bisanzwe cari kiyago hanini cari cubakiye ku mibereho murakwiye kuza muragira ico mukoze mu baririmbyi impano mu Burundi dufise ni nyinshi cyane baririmbyi dufise ni beza vraiment mugabo harabura gushigikirwa rero hanini urumva ko abantu bahamagarirwa gushigikira impano z'abantu
gushigikira ingabire umuntu afise, gushigikira inguvu umuntu aba ariko arashira mu kintu. Cyane cyane nibyo tubatumiriramwo. Murahawe ikaze rero. Hama bababwiye ko imiryango yuguruye, murakwiye kubegera mukabayagisha, amarezo sosiyo yabo murayazi, Pendo Sound, mukabegera mukayaga nabo kugira ngo mugire ico mufashije. Umva ko ivyo bafise ari byinshi bitaranakogwa. Hama hamwe n'ivyo mukurangiza, je ndafise indirimbo yanyu nkunda. Vraiment n'umwana wanje muhira akivyuka ni yatangurirako. Turayikunda mana sinzi ngene no bivuga. Indirimbo ivuga ahera. Nukuri ndayikunda kubi hamwe mwoyincishiriza mwa mukoze. Irana haje gitero ca mbere gitangura hage yene utangurira wewe. Wewe rero. Asha wewe rero bwewe no ugitangura dutangura kuryoherwa tukiyumva gusa. Mumfashe vraiment tubicishe. N'abakunzi bacu baryoherwe kamere. Okay. Katugire gutya byorohe. Ninje ahera ndera umugore Imana niho nibera nabitsizera ndera tubana Imana nyene papa turasa negecwe hafi haramara sambukira negecwe hafi haramara so negecwe hafi haramara sambukira negecwe hafi haramara so amafaranga sinzabuza ninjye jahera sinigeze oya zatumye je ninjira hera n'urukundo n'imbabazi n'urukundo imbabazi ubundi shiki menye haki ubundi hagiya menye haki ubundi hagiya ubundi hagiya ubundi ni kubw'ubuntu twakijijwe erega turi nyego yiwe yiharije twegereye intebe y'ubuntu atabwoba iburyo kwa data mwijuru niyo tuba ujya ukwera siga ihushane co kwirabura bavuze ukwera ntibaba bavuze ibara bavuze ukwera bavuze kameremere imwereka Imana niko bitukwera ikintu none umuntu yavuye mu ijuru ngo adacungura abantu ntihakenewe ibihano ngo ngorogwe hakenewe ikintu Imana ngo mpinduke ntihakenewe ibikorwa kugira nkize ahubwo hakenewe icyizere kugira mpinduke sinzanira ibikorwa byanje na gato ni gato ibikorwa byize ca Kristo negejwe hafi amarasambugira negejwe hafi amaraso twegabaho tama tunezerewe niririmba indira n'amazaburi twegabaho tama tunezerewe turirimba indirimbo z'amashimwe kwetu nyumbani Sayuni niho muhira Sayuni kwetu nyumbani Sayuni Sayuni tubana n'Imana nabera kwetu nyumbani Sayuni tubana n'Imana nabera Sayuni amera byari byaryoshe cyane yego vraiment kandi murumva yuko ari sawa neza kandi ndabashimiye cyane reka nshimire n'abakunzi bariko baradukurikirana nshimire Pendo Sound ku mwanya mwaduhaye nukuri turabashimiye bimwe byumva mutima turabashimiye kandi nakuraje vraiment nakuraje murashoboye kandi muriko mubikora neza hariho izindi mbaraga ziriko ziraba ko biri kose ego reka tubasabe musezere n'abakunzi bacu mugira akajambo mubabwiye turabashimiye badukurikiranye ikiganiro cyari kiryoshe dushimire abatubajije ibibazo dushimire uburongozi bwa televiziyo vyuka
donc turaryohewe kuba mwatugendeye uyu munsi aha tuko turakorera ama repetition dupanga zino ndirimbo zose mubona mwakoze kutwihanganira mukaraba ikiganiro cyose kandi twizeye ko cyabafashije. Yego cyane ndabashimiye cyane hari kuri Vyuka TV ni je mama Vyuka nongera ndabasaba mudukurikirane mugire subscribe batarayikora mugende kuri Pendo mugire subscribe batarayikora hama dukwize nyene ubutumwa bwiza impande zose kwa ruko rero twongera tubashimira no kubasezerana gasaga Vyuka TV.